matunda ya juhudi. Bigana bacha ku DFTV mu kubona ni Ismail kumiko mwaramutse muri bona bivara muherereye no musi yo DFTV twaramutse tuza kuba tutitiwe eko canke intwari ya demokrasi ndadayemerkiyo aho twaje kwakira umwe muri bene wacu b'abarundi aje ava mu mahanga umwe wacu sire umuvuge kwese kaze kuvyivugira umwe wacu ndabaramukije. Ego ndabaramukije namwe namahoro. Ego namahoro cyane. Karibu cyane mu gihugu cy'amavukiye. Ego murakoze kuduha ikaze. Imbere ya byose abariko badukurikirana abo kuri DFTV bari imbere abantu banyu ba DFTV bariko badukurikirana haba mu Burundi cyangwa mu mahanga barashaka kumenya ninde. Ego me ndaramukije abanyanyi bose ba DFTV ku kazina kanje ni amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Vyizigiro Gabriel. Hanyuma ego me mu gukura kwanje narahawe Batazira no kuko turazi yuko nkunze kumva numva bavuga ati Batazira no karakuze umwana rero bakaba bantaziye kwizina rya Cuma rero kugwaruka bwinshi twakuranye n'iryo zina bashobora kuba bazi amazina nawe n'abavyeyi ni bake bayazi umwe ntazingiye kuzana kwesha Mr Cuma ko yari Gabriel nanje ntabyo nari Cuma dada ni sawa kumwe washisha sawa waruje nawe kumwakira ndarije kumwakira sawa umva turabasangwa reka tuvugisha umeshitsi rero bo Cuma ni jabo chinga mu ruce y'abavukinga jewe sirigeze mvukira hano iri ryo barigira nka kabiri ariko officiel magiyo no bwo ari rya mbere shise mu Burundi. Karibu sana kandi ego murakoze. Cuma bon ngiye guhera ava utaraza mu Burundi hari kumwumva Burundi bwa mbere no kuntu busanze ubwa mbere bivana ko abwumva no kubusanze hari itandukaniro. Itandukaniro rirahari rinini cyane rwose kuko nk'abantu tutaba muri kino gihugu abenshi dushobora kuba dukurikirana ubuzima bw'igihugu biciye ku ma réseaux sociaux ariko kenshi ku ma réseaux sociaux buri muntu wese ashobora gushirako ivyo yifuza ari abavuga abashobora ababona yuko baryoherwa no gucokoza ivyo bacokora ariko kubwiwanje kuntu ndahashitse nta kanenge ndahabona ariko ndibazani kubera y'ubushika kandi burije sindashobora kuraba ko ibintu bimeze urumva muri market sinovuga ariko bimeze neza cyangwa bimeze nabi ko naco ndabona urazi ingene bakwakirana kamuneza abantu benshi bari bakwiteze cyane urashobora kuvuga ati antuka byawe nawe numva urashobora kugira urashobora kubyikenga cyangwa ukavuga ati antuka bimeze kubi wanje bivanye n'ingene nayakiriwe na cyane ko nayakiriwe n'umuryango wanje ingene tutari tunaherukanye kabisa birabonekana yuko kabisa nayakiriwe neza cyane gose kuko na cyane ko twese twadukumburanye n'umuryango wanje na nico gituma byari bibereye ingene banyakiriye. Wow ubwo wimva gute nyuma yo kwakira umuryango wawe guhura n'umuryango wawe nyuma y'imisi myinshi? Kubwi wanje sinovuga yuko nta kanenge birimo ndashima cyane gose kuba nashoboye gushika inkore hanyuma umuryango ukaba unyakiranye gishika urumva turacarindiye kabisa ko dushobora kuvugana nabo byinshi hanyuma tukagira umwanya n'umuryango kuko muri make byiza cyane twasize ngaha kuva kare tukurindiriye abantu baharaje umwanya indege yashitse kare mugabo mwatezeho ikibazo cyo bacana cyabaye iki? Ndibaza ikibazo aho cyabaye sinagombye kuvuga nabi sinagombye kuvuga nabi ariko ni uburyo bivanye niyo twaje tuva naho dushikiye novuga yuko gusa ukuntu akazi gakogwa niko abakora akazi hano niko bagakogwa nabi ntabwo bari organize nkuko ibindi bivuga novuga ko usanga bimeze. Benshi ndakunda iyo turi mu gihugu nk'iki hama cyane ko turi abarundi kandi ibi gikorwa byo bikorerwa mu Burundi kandi natwe tukaba dushaka itembera ry'u Burundi ni vyiza ko tuvuga tujye tunenge kugira abo vyega bakosora sivyo. Ego me akarero murashobora gushika mukagwanira ku murongo atanumwe ajejwe kubwira abantu baje ku murongo urumva rero muri make arashobora guca hakora igikenye urumva udafise inguvu urashobora nuko washitse wa mbere ku murongo imbere ariko ugasanuka yuko ari ubaye n'uwanyu hanyuma n'ikindi cyane barashobora kuba nakamwene wa mama karacariho karacakora urumva muri make ivyo nivyo bica bituma yuko n'ibintu bigenda buke bitangishobora kunyaruka ko ubona dushitse nkanka saa 2 ukacuvayo nka saa 6 urumva ni ibintu biteye ubwoba.
Merci beaucoup. Nizere ko abo bitega bavungise kabisa cyo n'ikintu cyo kosora abantu ndifungeza. Yababaje kwera indege asiga amasaha ngara abasasita 18. Tureke n'ivyo tugaruka bagaho amatsiko. Wewe ukiyumvira ati wana ubu ndapanze programme yo kuza mu Burundi. Ni ikihe kintu wavuga ati oh my gosh I can't wait to enjoy this. Mu Burundi kabeza uvuga ati sinzo wenda cyese kugira enjoy iki kintu. Ubwa mbere kwari kubona n'umuryango kuko muri make nka jewe nakometiye mu bihe bitoroshe cyane gose. Iyi programme yo kuza no munsi muri make naje na programme yo kuza kugira ishobore kuzanduka umukuru wanje bitavye Imana mu 2019. Hanyuma izo programme zarapanzwe, hanyuma hasigara imisi mikeya jewe nyene kubwiye wanje itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu nyene shikirwa n'ingorane ndabura umuntu wanje. So urumva n'ubu nje atanu ukwezi kurahera yafu itariki 2 z'ukwa gatandatu tuma itariki 11 ariko urumva niko bimeze. Urumva niko programme nyene no gukunda igihugu nyene byari bihari ariko nari nkiri mu marira muri make byabikiye kuba nk'imiburi nari kuguma muhira kuko muri make kubiyanje no ariko ikiriro cyo kugerageza ko n'ukwezi kurana kwa sana kabisa pole nishika ni mugambi w'Imana umaze kuyanza ngo sino kwazi bazo bishi cyane gusa ni kugwikaze mu muryango kugwikaze mu mushawe urisanze kugwikaze ndibaza uramaze kwimuke umukeke ubumye muranda ubona namubisi ariko udatomoye muranda ubona ariko ndahishikiye ariko ndibaza ni kuri tere sinka imwe mora ndawushikira umaze iminsi uri mu mafrizere urumva ariko ubu bashobora kukura muri Tanganyika ubwo nyene mu minota mike nkaba ndawushikiriye. Wow, nzere ko umuryango nabo bakiteguriye wana kabisa imikeke mu Burundi niho iva karibu cyane hama n'ubuwikaze nyene kandi no kugusaba kujambo kamwe kubera n'ikintu cyatumye tuza sinzi gituma sinzi ko abimenya uri mu bantu bake ngaha mu nzego bakurikirana amakazo yose ngaha bakurikirana ndetse mu bakurikirana basapotinga kuri Facebook kumakazo yose baranusanga yandika commentaire ko gutera intege kandi turi gushimira cyane. Imbere yuko mvuga na kimwe ari umushikanje twazananye reka nawe nyene afuma aramutsa gusa abanywanyi ba DFTV naho nyene yo batayikurikirana. Wow umucyongeza ikirundi ubufala ni sawa none ni sawa twabanje nditwa kubgaye Claudine kabandubatse ise n'abana bandi uri na safari asana abana na doga shaka kuvuga ni sawa sawa yiruhesha urugendo rwari rumeze gute muri make urugendo rwari rumeze neza nahari urugendo rurerure ariko tumaze gushika ngaha kubwiwanje novuga ati byagoranye gato kubera abantu cyane. Pole sana nikiba nikize masafari bimeze pole sana kabisa murakoze unabona n'umuke je ngenda huye muga pana yuri fresh pana uvuye mu mazi mu bisanzwe hari turayirungikeke mibisi niyumye gusa mibisi idushikira imaze iminsi myinshi muri firigo. Voilà karibu cyane mu Burundi murakoze DFT baruyize aya mvuze DFT tundarajubu DFT sawa sana sibo asante ya bakoze ba DFT mukona y'ababiye twari kuba CINDEGE muri Rwanda daye twari kwakira abavukanyi bacu b'abarundi n'abarundi bari baje kugira CINDEGE bari bamaze imyaka myinshi hanze bwo mavyumvise bari mbere nkuko uwavyivugira rya kabiri mu Burundi akabasanzwe n'umufana komeye cyane wa DFT nicyo cyatumye tunaza no ngaho kumuraba nabeshe mbizo kuvuga imbaho yamuhise twashitse ngaho twamaze umwanya muri tumunyiriye reka meze ngaha nijewe Ismail Muranzi bandanya mugiye subscribe share na comment kugira bibandanye bishikira ku bantu benshi DFT bishike kure abantu bayikunda babe benshi. DFTV Tunda Juhudi.